Turongeye kubaramutsa tubahana ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Uyu ni umwanya rero twashikiriza amakuru mashasha, amakuru muba mutamenye, amakuru ariko aravugwa mu mihingo itandukanye y'isi. Na cane cane rero no mwanya tuja kwibanda ku makuru ariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Aho ari mu gihe rero abantu benshi bariko barakubagurwa, bariko barakubitwa hirya no hino, haba aho bari mu makomine barimwo canke mu buyobozi bagiye baronka. Uyu mwanya rero tuja kubashikiriza umutekano muke umaze imisi uriko urahungabana, ahanini rero ukagenda uhungabana ku bantu baje bahungutse bavuye mu makambi atandukanye iyo bari barahungiye haba mu bihugu vya Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kenya hamwe na Congo. Abantu rero bahungutse bavuye mu bindi bihugu muri ino minsi umutekano wabo ngo nturiko urubahirizwa nk'uko bimeze nk'uko vyari mu minsi yahera. Ariko ubu rero bakavuga ko bamaze no gukubitwa haba mu makomine bashikiyemwo, haba no mu buzi bashitse bakora. Muri ino minsi rero bakaba bafashwe nabi cane mu buryo budasiguritse. Muri ino nkuru rero tugiye kubashikiriza kano kanya turaja kubabwira inkuru shasha iriko iravugwa, inkuru y'umuntu yitwa Maroha Leopold. Maroha Leopold rero ni umwe mu baje bahungutse bavuye mu nkambi ya Mahama hariya mu gihugu c'u Rwanda, mu gihugu c'ikibanyi c'u Rwanda. Turaja kubabwira rero mbega Maroha Leopold azira iki, mbega wewe bamukubise bamuhora iki, bamukubitiye hehe, abamukubise bobo ni bande, kweki bamukubise bamuziza ngo nuko yahungutse avuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Aya makuru yose turagiye rero tuyabashikirize, abamukubise mbega ni bande, turaje turabwiye amazina y'abamukubise, turabwiye n'ivyo bamubwiye, ivyo bamuhoye. Mbega Maroha Leopold wewe yakubitiwe hehe, mbega uruhigi rw'abo bantu bahungutseho rwatanguye ryari. Turababwira rero inkuru y'uno munsi turaja kubabwira bamwe rero mu bantu bahungutse bariko barahohoterwa muri ino minsi bivanye n'ivyo bataba bubahirije mu vyo baba basabwe na bamwe mu mbonerakure canke mu bandi bajejwe umutekano batandukanye. Mugume hafi y'ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV tubabwire inkuru imwe ukwayo. Ariko muntu rero kuri mushasha utarafyonda kuri sabone, ubanza ufyonda kuri sabone naho nyene harakazogera, naho nyene ufyonde kuwemeze ko amakuru bandanyu yaronka 5 kuri 5. Turabwiye rero ibijanye n'ibihohotera ry'abantu baje bahungutse bavuye mu makambi atandukanye. Jewe tukashikiriza amakuru rero ni Jewe Salvatore nk'uko musanzwe mubimenyereye mu makuru yose tumaze kubashikiriza. Nkuko rero twe tubabwiye mu ncamake, hariho ibiriko biraba muri ino minsi rero umutekano muke uriko urashikira ku bantu baje bahungutse bavuye mu makambi atandukanye mu bihugu bibanyi cyane ibihugu vya kure nko muri Kenya na Uganda. Abantu rero benshi baje bahungutse muri minsi ya mbere ngo babayeho neza, ariko ubu bakaba bariko baraturatura, abenshi bakaba bariko baranakubitwa hirya hatandukanye. Kukwitwa kw'abo bantu rero baje bahungutse bavuye mu makambi atandukanye, abo twaganiriye bavuga ko bariko barahohoterwa haba ku mitumba aho bashikiye mu makomine bashikiyemwo canke no mu buzi baronse, bakaba batariko barubahirizwa umutekano wabo. Ivyo byose biriko bashikira bahora ngo nuko bahora ari impunzi mu bindi bihugu. Inkuru ya hafi rero tubafitiye niyo witwa Maroha Leopold. Maroha Leopold rero asanzwe akorera ikinyamakuru Renouveau du Burundi. Uwo rero yasanzwe ariko atohoza amakuru hirya no hino. Mu mwuga wiwe rero ngo ariko arahohoterwa bimwe bikomeye cane. Maroha Leopold rero yavukiye mu yahoze ari intara ya Bururi muri komine ya Matana. Maroha Leopold rero nkuko abandi benshi batari bake bari bahunze ikingo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, na Maroha Leopold yari yarahunze ahungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda aho bita Imahama. Maroha Leopold rero yarahungutse nyuma y'imyaka 5 yari amazeyo. Yahunze mu 2015 ahunguka mu mwaka wa 2020 nkuko bariko barasaba yuko impunzi zohunguka. Uko gusaba rero kwa perezida yuko impunzi zohunguka, nawe yahungutse nk'abandi. Amaze gushika mu gihugu c'u Burundi yaradubuze ashikira muri komine yavukamwo hariya muri komine ya Matana nyene, aho yakiriwe n'imisore myinshi y'imbonerakure yaho nyene babana muri komine ya Matana. Babanje kumwaka rero ku mafaranga yewe yahawe na HCR ngo babanze basangire, abanze babwiye yahora ngo yiyeze n'icaha, ngo yiyeze amakosa yose yahoramwo. Maroha Leopold rero aho ntiyahamaze umwanya muremure, amafaranga bamuhaye muri HCR yo kwitunga amezi 3 ya mbere amaze kuyasangira n'izo mbonerakure, amaze kumushirana inyuma y'ukwezi kumwe yaciye amanuka kwisumamwo mu gisagara ca Bujumbura nkuko abandi bose baza kwisumamwo. Naho yabona akazi rero k'ikinyamakuru
ca leta bita Renouveau du Burundi. Ico gihe rero niho yabonaho akazi akahakora iminsi itari mike n'ubu akaba ariho asanzwe akora. Inyuma yo kurangura uwo mwuga rero yarasanzwe arongoye ishirahamwe ry'urwaruka rwaje ruhungutse ruvuye mu bindi bihugu bindi bitandukanye, haba mu Rwanda, muri Congo, Kenya, Tanzania na Uganda. Iyo association rero asanzwe arongoye bayita ngo ni Association des Jeunes Rapatriés du Burundi, AJRB mu mpfunyapfunyo. Honorable Paul rero nk'uko asanzwe arongoye iryo shirahamwe rero ry'urwaruka rwaje ruhungutse ruri hano mu Burundi, akarongera akarangura naho kazi gukorera ikinyamakuru ca leta bita Renouveau du Burundi, niho rero yasanzwe akorera muri ino minsi. Intandaro rero ya vyose yo gukubitwa, akanakubagurwa, akanafatwa nabi, akabwirwa amajambo atobwiwe ukamenga si umurundi nk'abandi, vyatanguye rero ku munsi w'ejo, ku munsi wa kane itariki 20 z'ukwa 11 umwaka wa 2025, aho yagendeye hariya mu ntara ya Makamba, neza neza ku mugwa mukuru wa komine Makamba. Aho niho rero bariko batangira angeri canke ifumbire ryo mu bwoko bwa fomi, bariko batangira ifumbire rero hamwe kamwana wa mama utatanze igiturire canke naho ukaba uzwi neza Imbonerakure nyene uri mu muri Imbonerakure, ifumbire ngo baguha inkeya canke naho ngo ukataha utayirose, ugataha wikoreye amaboko. Honorable Paul rero nkuko yarumenyesha amakuru w'ico kinyamakuru Renouveau du Burundi, yatanguye gufata amasanamu y'ubusuma buri ko burabera aho hantu, atangura kwandika rero abaza bari ngaho abanyagihugu babuze iyo fumbire, ababaza uko vyagenze, byose aravyandika, afata amasanamu, afata na kamera, iyo vyose arabifata arabikamera. Ariko rero Imbonerakure zimaze kuvyumva zaciye zimwigiza inyuma, zimukwegera mu ihangari yari ihari, baheza batakumaza ibibazo impamvu yo kurafotora abaza ayo makosa yose. Batangwa rero kumubwira ko afata amasanamu yamaze gufata. Honorable Paul rero aranka gufuta ayo masanamu yuko ariko haribwa iyo fumbire y'ubwoko bwa fomi. Honorable Paul rero amaze kuvyanka, batangwe kumuhata igiti, baramukubita, aranoga, arashaya. Niho rero yava yumvira ati ubuzima bwanje bava bwononekara, atangwa gufuta ivyo yamaze gufotora, ivyo yamaze gukamera, n'ivyo yamaze kwandika mu makaye, byose aratabura kuko bose bamuhagarikiye bamuhagaze hejuru. Amaze gufotora rero ivyo yafotoye n'ivyo yakameye, ivyo mu mpapuro yamaze kwandika mu makaye akabitabagura, bahava bamusubiza rero utwiwe twose ibikoresho vy'akazi barabimusubije. Ariko maze kubimusubiza rero yaciye agenda hirya aca telefona buramatari w'intara ya Bururi, ariwe bita buramatari w'intara ya Burunga Murantunga, yitwa Parfait Mbonenyibuka. Parfait Mbonenyibuka rero niwe yavuye rero akurikirana iyo dosiye yiwe, araba rero uwo ahamagara. Niwe yavuye ahamagara rero uwo bita Aruma Bisesere, aramutse umushikiriza manza wa parike ikukira sentare isubiramwo imanza ya Makamba. Yahageze amaze kuhagera araheza akemura ivyo bibazo. Ariko rero naho bimeze uko, amaze kumva ko yamaze guhamagara buramatari, ho bashe bumutwara muri yanzu nyene muri yahangare, ngo arakubitwa aranoga. Bamubwiye rero kutazosubira gukora iryo kosa ryo guhamagara abategetsi bo hejuru, ngo bo nyene nibo bikemurira ikibazo. Iyo bashaka bari kumwica ntaronke umwanya wo kubona bahamagara. Abamubwira rero yuko nakanye musanzwe ari mu mpunzi zaje zihungutse ngo zivuye mu nkambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda. Niyo mpamvu rero amakosa yose ariko arakora ngo ataca bigeze bamugira agishika mu Burundi. Mu migambi yose ariko arakoresha rero ngo niyo yakuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kandi rero ngo nakumbura asubireyo umayira ngo akiri nyabagendwa, ngo nasubire mu gihugu kibanyi c'u Rwanda iyo yarahungiye, ngo natasubire hoho ngo azokwibonerako, ngo ku munyama waje uzanye ngo nayo kwa Kagame, ngo nayo bundi bwobo ngo tuzokwihurira ngo nimba kiri hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico gihe rero babwiye amajambo yose ari aho wenyene yabuze ikimutabara, haba indongozi zari aho, haba bari gutanga iyo fumbire, nta n'umwe yari amwitayeho ngo aje kumutabara. Ariko rero aho rero bamaze kurungika Aruma Bisesere, yahavuye amutwara mu modoka yiwe amagenda kumunyegeza ahandi hantu, ahamagara bari bamukubise, baravuga yuko atarimwe yigeze amukorako, kandi mu gihe yavyimvye amaguru, amaboko, mu misaya y'amakofe yavyimvye. Ariko rero Honorable Paul aramubwira uwamukubise uwo ari we,
ati abantu bankubise bose babahagarikiwe n'umuntu yitwa Irakoze Dieudonné. Irakoze Dieudonné rero nimbonera kure yaho nyene imakamba aho bita kwihangare basanzwe barongoye imbonera kure zaho ngo nayo babwiye ngo bamukubite bamunoze. Irakoze Dieudonné rero niwe yari arongoye abo bahungu bariko bamuhata inkoni, amakofe, imigere, babwiye yuko rero asanzwe ari n'impunzi yavuye Mahama mu gihugu c'u Rwanda. Bakamukubita rero Irakoze Dieudonné ahagaze ngaho avuga ngo nibagombe bamwice. Irakoze Dieudonné rero yarahamagawe rero n'uwaruma aramubaza impamvu bakubise umuntu ngaho kandi ahari ahagaze ngo ntaheze ngo amutabare, ariko rero Irakoze Dieudonné akabihakana akavuga yuko abamukubise bagiye banatashe ngo nawe ntiyigeze amenya abo ari bo. Iryo hohoterwa rero rya Maruha Leopold rikaba rije ubugira kandi saho nyine ribaye bwa mbere no mu ntara ya Kirundo neza neza muri komine ya Busoni aho bita muri zone ya Rusarasi, naho nyine abahungutse ngo ntiborohewe mu gihe rero bahora babaka amafaranga buri gihe uko bahaciye imboneko zishiye ku rugo rwabo zibasaba amafaranga, ubutayaronse akarara akizura ku marondo batemberana nabo ijoro ryose bukarinda buca. Niyo bamwe bagiye kuryama abari bakora irondo bakaja kuryama bakaruhuka hakaza abandi, wewe iyo ata amafaranga waronse ubaha uraratembera ijoro ryose bukagukerako. Maruha Leopold rero arasaba rero ico asaba leta ngo asaba gukingwa umutekano w'abahungutse kuko ngo ubona ubuzima bwiwe ngo bugeze mu kaga, agasaba rero ko ubuzima bwiwe bwokingirwa hamwe n'abahungutse bose muri rusange umutekano wabo ugakingirwa, une naho n'abakiri inyuma bobona guhunguka. Ikindi naco yasavye leta ngo nuko aho bikingirwa ry'abamenyeshamakuru kuko umwuga wabo akenshi ugenda ukorwa mu nkokora n'ubugwaruka nyene bw'imbonera kure, iyo bavuze ibitarushimisha ngo baheze bakabahagarika bakabafutisha ibikorwa bakoze bakabasubiza inyuma. Bagasaba rero ko umwuga wo kumenyesha amakuru nawo ngo kubahirizwa agateka kabo rero mu gihe gutohoza amakuru mu ntara zitandukanye. Ikindi naco asaba leta ngo nuko abantu batanga iyo fumbire nyene rya fomi boza barubahiriza amategeko nk'uko baba bayahawe. Mu gutanga rero ifumbire ngo ntihajemwo ka mwana wa mama ngo canke ntihajemwo ibintu vyo gutanga ibiturire. Ubu mu gihe rero umuntu yandikiwe kuronka iyo fumbire aheza akaja kuyigura mu mabotike akayigurira babandi bari bayivye kandi akayigura ku giciro kiri hejuru cane, igiciro gihanitse, bigatuma rero agura ifumbire nkeyi y'ubushobozi abasanzwe afise, bigatuma rero ari mabike no mu kwimba rero akazokwimburira mu gipfunsi. Maruha Leopold rero agasaba yuko wese abishoboye yomuba hafi rero yokubahiriza wese bishoboye yokubahiriza ivyo vyose ariko arasaba muri rusange. Ubu tuvugana rero Maruha Leopold akaba agwariye mu bitaro vya komine Rumonge hariya nyene mu ntara ya Burunga. Mwibuke ko rero uwo Maruha Leopold usibye ko ari umukozi w'ikinyamakuru ca leta bita Le Renouveau du Burundi, twavuye ko asanzwe arongoye Association des Jeunes Rapatriés du Burundi, ishirahamwe ry'ugwaruka rwahungutse ruvuye mu bihugu bitandukanye. Mukumva ko rero umwuga wiwe haba naho habaye aho yashikiye muri komine ya Matana hose atigeze aronka amahoro n'umunsi umwe agenda araturatura. Ubu rero bikaba bigeze ku kazi kiwe mu gihe rero benshi bahungutse bataronse amahirwe yo kubona akazi, nawe nyene rero akaba ari muri bakeyi baronse ubwo buzi, ariko ubwo buzi yaronse akaba atariko aburonkamwo umutekano. Agasaba ko rero bomwubahiriza bakamucungira umutekano bimwe bidasanzwe, haba ahavuka, haba harara, ahagendera canke naho mu kazi kiwe ka misi yose kugira ngo arangure akazi kiwe ata mutima usimbagurika. Ngo nakaye rero n'abahungutse basigaye inyuma ngo nibobona gutahuka, ngo kandi rero n'abamaze gushika mu gihugu cacu c'u Burundi nabo nyene ngo asanzwe bavugiye kuko ngo benshi babayeho nabi. Ishirahamwe asanzwe arongoye rero iyo Association des Jeunes Rapatriés du Burundi bakoze inama baravugana basanga nabo nyene hirya no hino aho bashikiye basanga imiryango yabo yifashe nabi ku buryo butandukanye. Umwe wese yashikiye ugasanga bamwaka biriya na biriya, bamwaka igiturire ca buri gihe, amafaranga y'inzoga babaka imbonera kure zivuye mu nama zibasaba amafaranga y'agacupa buri gihe, kandi nabo ata mikoro bafise, bazi ko mu gihugu c'u Burundi hasanzwe hari ubukene bwugarije abanyagihugu benshi batandukanye. Bakumva ko rero amafaranga baza baratanga buri munsi ngo baze barahimbonera kure atabazoyakura. Bagasaba ko leta y'u Burundi yobakingira bakabaho nk'abarundi bose, nubwo bari barahunze ariko bagarutse mu gihugu c'u Burundi bakitwa abana b'igihugu, bakitwa abana b'u Burundi.
Maruhari Paul rero agahamagara ko leta y'u Burundi yobitaho ikabakingira haramutse ubahohoteye abahora ngo nuko baje bahungutse agaheza agashirwa imbere y'ubutungane agahano. Amakuru twabateguriye saya gusa rero twaje kubabwiye n'ayandi ariko aravugwa mu bindi bisata bindi mugume hafi y'ishene yacu ya YouTube ariyo ICTV. Ariko rero umuntu utafyonze ngaho kuri sabone ufyonda kuri sabone najya arakazoga naho nyene ufyonde ko amakuru bananywe hana abandi uyasangize n'abandi kuko ngo barabandanye bayaronka 5 kuri 5 amakuru ataraja ko ivumbi amakuru akiri mashasha. Mugihe mwubahwe rero mugira ibihe vyiza aho mwerereye na Gahwana.